quelque chose kiko kirakwiruka bawuraga warinde wani nkemuye haraydo haleluya abazi nibazodushora Yesu ari imbere nkema ari inyuma Imana turimo ntacyo tuzoba Yesu ashimwe abantu urabasubirira ubutariko sinemera ubu amen hazogira umuntu ashobora kubisiga ubutari ngo twese turafise impwemu atandukanye amanito ivyo muri bibiliya nta bihari ico tuzi ingabire zitandukanye zifise ipfundo rya mpemu haleluya ntituzi amanivo ya mpemu ntahari Yesu ashimwe twe tuzi dufise mpemu umwe ava ku Mana hanyuma umwe amuha kuvugishwa uyundi akamuha kuvuga ubutumwa bwiza uyundi akamuha urukundo uyundi akamuha ubugwaneza uyundi akamuha gufasha abantu uyundi akamuha gukora ibitangaza n'ibimenyetso mugabo bose bakorera muri mpemu umwe si ibipimo nta munzane mu vyabwira haleluya Imana ishimwe rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki kintu kivuga ngo ku nzu ya Yakobo Yakobo tubonamo abantu babiri tubonamo Yakobo tukabonamo na Yosefu abo bantu ni umwana na se abadasoma aho rero ntibakivuga Yesu adufashe iki kintu cyari ikintu gikomeye gifise insiguro ikomeye ugiye kuraba Yakobo ari mu bantu bahuye n'ibibazo n'agahinda gakomeye hanyuma abana biwe afite abana b'ibigoyi ugiye kuraba amakarite y'abahungu biwe bari abantu bose badapanze Yesu adufashe bari abantu badatomoye ariko muri bo harimo umuhungu umwe ifura kuri Rakeri Yesu ashimwe uwo yamenye ngumva ntegereza gutaramira umuryango kugeza ibyo amasezerano Imana yavuze bishitse kandi ugiye kubiraba neza harya ugafata umwanya neza ukabisesangura usanga kigera Yosefu yatanguye kurota inzozi se yari yataye ibyizigiro Yesu adufashe kuko yari afite isezerano ko Yakobo ari bazoba ihanga rikomeye ihanga ry'Imana ihanga ryatoranijwe ihanga rizoganza urumva ibintu bikomeye mugabo Yakobo yabaraba agasanga n'ibibandi yabaraba agasanga n'abasambanyi yabaraba akabona biguma bikubitana ingumu none ibihungu bagabo ibihumbaga byabaye gute hajya birivuga bimwe mugabo hajya uravye neza ikarita yabo hari n'igihe babaga intama bakayigwanira umwe ati je muranshutse bagasekana ingumu bagataha amaso yavyitse erega ibisuma no kurwana birajana none iryo suma shoma nibyo kitagwana ntibibaho Yosefu Yakobo agera ahantu ho kwihebura Yesu adufashe agera ahantu ho kubona umuryango wiwe atacu uzovamwo arabona ko ivyo Imana yavuze bitazoba kandi ugiye kuraba igihe tugezemo bamwe abatari bake ubatama bacu barataye ivyizigiro kumenga ivyishengero vyaracankanye umenga ntibizotora umurongo ariko ragomba babwira ngo Yosefu ariko arasenga opayo haleluya gopre byasaba ko
bari ku ziko ati burya jewe n'umunyamasezerano atwereye kuri sokuru Aburahamu Imana yaravuze ko iki gihugu izokiduha atwereye no kuri sokuru ya Isaka Imana yarongera mu irindi sezerano iramubwira ko iki gihugu izokiduha ati rero na jewe Imana yaraje irasanga ku musozi igihe nari impunze so wanyu Esawu Imana irambarira haleluya twiki gihugu izokingabira jewe n'urubyaro rwanje byari babwira ko ntabyo banezwe mugaka yose mukarabyumvise gatakatanga gusenga gatanguye gusenga gaca gatangura kurota karamubwira ati papa ndabona kumenya wataye ibyizigiro Yesu adufashe ndabona kumenya wibaza ngo ahantu hazohora bakutanira abana twabyaye inyuma muga guhera uyu munsi nagomba ndakuremeshe ndakubariye ngo abo bose nzobatwara abo bose kandi Imana yanyeretse haleluya yanyeretse ko uyu muryango izigama umuntu atogana ngaha rema haleluya se yumva atanguye kurema biza mu ayo majambo ayabika mu mutima mugabo ntatubaranga ko gukaratira yaragifise ariko yarise none so arahinduka none witabiho ntaguma ariso none wewe uzovuga ijambo kuri mariage wewe ntuzi ko atari urivuga none siso arivuga haleluya none wakufise umuriro naho wavuze umukozi w'Imana wawe atavyumva none wowe uzokwisengera none wowe uzokwiyatuza haleluya none wowe gute rega niso naho se atagifise imbaraga zo kwishuza amasezerano kandi yose tugatangura kumuremesha abatama bacu barakeneye abantu babaremesha mbega urabyumva Yesu ashimwe ababyeyi bacu barakeneye abana bagira gute babaremesha haleluya ego kwe naho yombona bishitse nkataha ijoro abagashisha Fabrice ndamuzi ahari ari mu buhehesi Yesu ashimwe akumva ko yorema Yosefu gakomeza gusenga mugabo bakuru we bagati toka shaka hiyo weje nitutanye wewe utuza kwigira Dubai utuza kwigira mu mugambwe wewe uvyo nibikuzanye ngaho wega wozo mukuru wewe wabuye utujumu nake dutawe inyama twivye umenga ntubona wewe bakubi bose ntayubona wewe tubature tuturaba umenga ntukomeye wega ukamuvuga wahacudovamo kayose bati murantonga narose gusa haleluya je hakine nzuzi je nagize gute je narose kandi nkoko yabitse naho yici zose iba yabitse yico yabikiye kiragira gute kiraba mu nyumba agasubira kararota ka papa nasubiye kurota mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri binyunamira kandi burya izuba ni ikimenyetso ciza Yesu ashimwe harya ahantu ab'izetoji barabizi ko izuba ryaba n'agakiza umuco w'agakiza uzogira gute uzobarasira byasigura ngo agakiza k'Imana yarakabitse iciye haleluya byasigura ngo izuba rizopaka kuguterama kwiwanje Yesu ashimwe ukwezi nako n'ibyagezwe bya Mose byasigura ngo n'Abisirayeli bazosura bagende ku byagezwe neza kandi biciyemo ati n'inyenyeri nazo kandi kunama
Imana arambariye izobatuza. Yesu ashimwe. Ntusubire gusimba umutima ubonye bataha baborewe. Je yambariye. Yesu ashimwe. Abo nzogira gute? Nzobatuza bose bafukame. Haleluya. Guhera ubwo Shetani karabaye umugambi uruzuye, karabaye isezerano rirabyuwe, karabaye narizi ngo Yakobo nabimaze muganoni azosubira ace bugufi nawe nyene yumva kabi nawe nyene asubira yumva amavuta aca atangura kurwanya Yosefu. Yesu adufashe. Ntitwovuga uko imyegi yaragwanywa hajya hose kwa Potifari. Bijya byose byari ibintu biriko bigwanya rya sezerano no kugira ngo bakuru ba Yosefu bazokwihana. Yesu ashimwe. Mwemuzi ngo abantu Shetani yatumye mu ishengero, mwumva ngo abatazokwirukana bazokwihana. Niko mubizi mwumva abatazohunga kare umuriro bakawitega, mwebwe bazokwihana. Rindira. Haleluya. Mwibaza ngo abantu Shetani yahenze akabarungikana uburozi ngo baze kuroga abakristo, ngo baze kuroga abakozi b'Imana. Mwibaza nibatahunga umuriro ukaza ntibazokwihana. Rora. Mwibaza ngo abasambanya Shetani ahenda bagakoreza mu makorale, mwebwe umuriro ukaza ukabasangaho, mwebwe bazokwihana. Tutwanyuma. Haleluya. Abantu ba Satani bagwa hejuru. Shetani yaciye mu ishengero, mwumva umuriro ukaza ukabasangaho, mwumva bazokwihana. Abatariko barasenga babirindire bazobirorera. Uzotuma urorera mugabo uzobibona. Yesu ashimwe. Kandi Yosefu rero igasezera bijya bintu byose, bijya byose kaciyemwo, bijya byo kwa Potifari, bijya busambanyi, bijya bindi byose hajya ntibyahiga Yosefu. Byahiga rya sezerano rivuga ngo izuba n'inyenyeri n'ukwezi byose bizosubira bigira ubugingo byuname. Yesu ashimwe. Bizosubira byose kandi kunama bisigura ngo iyo uciye bugufi Imana niyo ishizwe hejuru. Yesu ashimwe. Byasigura ngo Yakobo n'umugore n'abana twese tuzoca bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana. Imana ishigwe hejuru muri uyu muryango. Haleluya. Byasigura ngo ishengero twese tuzokunama, umuriro usubira uganze, mwebwe yarasubira ganze. Haleluya. Ubwami bw'Imana busubire buganze. Ka Yosefu rero byaragenze maze intambara kagwanye, mu nyuma karaca mu gasho gaciyeyo kugira ngo ingabire zuzure izari zarazimye, Imana gacisha kugira ngo dusubire zake. Kubera kwa Potifari karahari inga nyinshi, kasubira kwisonzesha, kaguma gakaba amata gusa kagotomera, hanyuma kayibagira gusenga, ingabire zose zirazima. Usomye Bibiliya kwa Potifari nta kintu na kimwe yarose, nta n'akazozi, nta n'agahishurirwa, kubera yari yashitse mw'ifu. Hari abantu bashika mw'ifu bakaca bapfira mw'ifu, ingabire zose zidabagara, baca batangura gushinga intare za kera, baca batangura kuvuga ubutumwa yiyagakunda ngo musenge shengero ngo Imana izobagira neza. Mugakare yigisha ngo muhungu burake, yarahinduye imirongo, mukizwe Yesu azobagira neza. Natwe ngashaye caratuvunye bende data.
hanyuma ka Yosefu Imana ishitamo kugacisha mu gasho kugira ngo kabanze gasubire gasenge, kandi kamaze iminsi mikeyi nk'indwi zibiri ingano yo gusobanura inzozi kayongera iragaruka, kaja gatangura gusobanura inzozi. Haleluya! gatangura gusobanura gutora umuti mu gasho. Erega natwebwe umuvyibuho uhera ahantu mega ni mu gasho, utangura abantu dusenga twinyegeje kandi batudode. Haleluya! dutangura ahantu gusenga no kwisondesha tutabivuga mu bantu, bibera ahantu ho mu gasho. Mugabe Imana idotuvundururayo wewe urindi. Haleluya! izodushiye ku masitade tuvyigishe kandi abantu bavyumva. Erega bazovyumva. None si Yesu azobiyumvisha? None Yesu none mwe mumwitiki? None Yesu ni umugabo mutoroye? None Yesu yaratsinzwe na Satani? None Yesu ntiyatsinze none? None shitanguro ni here? Hagati y'ingwano Satani ntayemeye. Yesu ashimwe. Erega hagati Satani arahemeye. Haleluya! Mbere turi kumwe. Hagati Satani agize gute? Arahemewe. Mugati babizi ko ishengero ryatangwe n'abamisiyoneri mu vyuro, turazi ko bariwo kandi ni Yesu yabitanguje. Naho ngaha hagati y'etero bariyo hagati Satani ariko aravuruguta, mugabo kwiherezo ni Yesu. Haleluya! kwiherezo ry'ishengero ni inde? Ni Yesu Kristo azogaza. Amen. Aho Satani ntacadoka kuba. Amen. Hagati y'indoto za Yosefu n'ishigwa mu ngiro ryazo haciye igihe kirekire, kandi yari afite ukwihebura. Mbega nibaza ngira yazana navyibagiye, byashika igihe akavyibagiye, yarahebura. Ariko igihe kimwe amaze gutumirwa n'umwami agasobanura indoto, hanyuma agacamugira umushikiranganji w'ikigega ca leta. Hama bagaca bamushira mw'ifu. Bamushize mw'ifu rero hari iwabo inzara iratera. Imaze gutera rero Yosefu Yakobo wewe rero yazarataye ivyizigiro 100%, ataca kivamwo. Abana be bararongoye, bafise abana, bafise n'abuzukuru. Nuko yarahebuye ko byarangiye. Yari umuntu aguma agacira ntimba gusa, ariko ntiyarazi ko umucezo wa ndani kwa Yosefu ibintu biko byatungana mu minsi, ibintu bigira bitora umurongo. Haleluya! abantu batazi ko biriko biratora umurongo, mugane ngo banda babwire ngo umucezo wa ndani biko biratora umurongo. Erega hari abazoyibona bibaye. Amen. Hanyuma acharungika abahungu biwe gusuma, yabarunga ati genda abasha none ngire kubura umwana, ngire kubura akana kanje, ewe kana kanje. Yamana inyikomo aca batuma gusuma. Hanyuma batumye gusuma basha basanga aho Yosefu rero murabizi. Hanyuma Yosefu arabadendaguza, yari yabamenye kubera ko yabasize bangana, niko bari bangana. Mugabo wewe bamuheruka asigaye kwiringi. Mugabo Yesu yaraje asigaye ari munini. Haleluya! Habati mesha bemra bahage. Benda barabda hogati mu mizoka. Haleluya! Batangura kwiragura toyaye, twebwe ko ubusanga turabaduke. Ati mukabana mubusi nadafanya. Muranguha. Mekora murangurumoto. Hanyuma se mekora muri gisuma. Abandi muri batasi. Ndabafashe ba. Ati korana fataba. Haleluya! Amanzara batitiza mu gasho. Amen. Manzara pfunga tinabatasimwe. Ngatoyaye twebwe databuja, twebwe n'ukuri turabayaga abari Kanani. Haleluya! Twese abayaga abari Kanani, mugabo ni turabatasi. Natwe Imana twari tuyigomba, byapfuye kutugora. Yesu ashimwe. Ngati mbere, ngemwe
12 ati ubundi ibikoko byaramuriye. Sinababwiye ko muri abatazi myandi badamane, sinababwiye ko muri abapagani, ubu biri muhe murampinga. Byaramuriye ntibari bazi yani. Yesu ashimwe. Ntibari bazi yani Yosefu, ntibari bazi ko bamudana mu bikoko byamuriye ati puha. Mwabatazi mwe, atabatazi no kwanguha ndabarabye mwebwe no mumaso biraboneka ko mwanguha mwiko murampera ngo yavrema ati kandi kigira ngo iyo baturaneza ati vrema twe guhereka kwa abanyabyaha aha twe harageze igihe n'uwo tuvukana turamurya inoti vrema. Atumviriza banze mugende muzane uwo muri munyana mumuzana ati mbese uwo aracyariho aterwa ariho arashaka mugafisa agahinda yo mwizina rya Yesu. Gende muzane uwo muri muna wanyu mutamuzanya aha uyu mukobwa wanyu ndamupfunga kandi hazova. Baca basubira kwa se bamwe ati urugabo dusanze muri Egiputa urakazi. Ati narabaze gusa ati urugabo runini koko matama manini. Haleluya. Ati runini urakaze. Tikadi yadusunye muri muna wacu aha rero gacuka mutware yatubwiye ngo ntituzomugerere mu gihugu kandi mukuru wacu yamufunze. Uriko uravyumva yamufunze. Amufunze rero se wiwe murabona amajambo yavuze nyene yo kwihebura tewe basha mugoma mumpekura kana kanje karagiye none nagasigaye mugoma mutware ese kentu ngoma ndana mubabaro mumva imvi zanje zigoma zijana mubabaro mumva ewe basha murampekuye ube yari amajambo yo kwihebura gusa nta twizigiro yaragifise. Mugabo Yosefu nahajyari yararasenga Imana ndagushimiye ko data kiriho, ndagushimiye ko data kiriho ba. Ego frema ibikuru byane ndabisengeye bigenda birihana mu nzira ngo bagiye bagaze mu nzira ngo bagenda baravuga ngo nta kindi n'amaraso ya Yosefu yaradukoze emera babageseramwe twihane rababa. Haleluya. Ngo bagenda baratana kwirake umakaga gesene n'abariye bahu kinabariye bahu tumureke ndakwaje amahera kuja kushamo wewe yazara wewe twashibone ajya mapfa wewe wabone ufatakazi kahari mu muri jamisi nuko baguca amahera genda mu kiye Dubai wewe utazari wabone kurupata ya mwizina rya Yesu. Bagenda barihana mu nzira tamaraso ya murumuna wacu aradukoze, amaraso y'abasenzi aradukoze. Bagiye barihana bagiye baratura haja Imana azatangiye kuvivura utuntu. Haleluya. Hadangira ngo bibiri ivuga bikaravuze n'iratebagaho jemba tuzosubira no kwiba ndabakwimba uyoma barira. Haleluya. Ubundi atebaho kandi byadutanguye kera jembe mukazosubira kwiba sindimwo ijya mivumo yose iradufata. Bagiye barihana bagarutse yose bati muramuzanye atega ati no yatego tisawa. Hanyuma bamuzanye ashafata igundira giwe ashaka igikombe ciwe baca barateka baca barakitwara. Hanyuma bageze mu nzira atatu mumwe digende babwira ati none mwebwe ko yabagiriye neza nigiki cyari gutinye munamwiba mukiba igikombe ca data ujango hera. Bababwiye ko muri bisuma mwebwe kandi twarababona no mu maso mwebwe hajya twapfa kwihorera kubera ukuntu mwara bagusada baraze kugisha kandi twarababona mwebwe kumega muri abantu badatomoye. None nigiki gitumye mutwara igikombe so data mujanwerako nta soni ngo ati turahumiwe Mana dine muri twebwe ntababikoze ato umuntu yoba yakaze akwiye gupfa cyangwa akabinyagano ibihe byose atasaba tekurura wewe rero bena tekurura barabura Simeoni aratekurura barabura Yuda Isakari bande bari bose baratekurura barabura hanyuma bashikiye Benyamini
azagisanga ukavemi kayitunye bakobyo mwana karafyuye amaso sawa nta bindi uwakoze ishaha niwahanwa mwebwe nimutahe uyu Benyamini hariya kubumu nawe se wiwe yari yababujije nimundahire ko mwabanje mugira gute muzomugarukana sha bihanye bakubitiza Yesu ashimwe. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo Yuda aca yikubita imbere ati nukuri ndagusavye ndakwinginze abari jewe mfata ati no wewe muhira. Hanyuma Benyamini aze ngaha ngo bose baca bafata inzira yo kuvuga ngo turasubiye ku musaraba tugombe dupfireyo. Yesu ashimwe. Ngo basubiye inyuma rero ngo bashashika bakubikubita inyuma imbere Yosefu twakuru yavuga ati inyenyeri zose zizoca bugufi, inyenyeri zose zizokwihana. Haleluya. Umuryango wose uzokwihana za nyenyeri hasi. Ubwo baratembagara baritembagaza barasaba imbabazi baratura neza baratura kwa abanyabyaha baratura Yosefu abahangaze hajya ari mu gishingo ca Kristo Yosefu baratura bararira ariko Bibiliya ivuga ngo Yosefu aravye biranga ko yiyumanganye ashagenda mu cumba aragira gute ararira haleluya niko na Yesu ameze. Iyo umuntu aciye urubanza bagutembagara imbere yiwe nawe nyene biramurenga mukarira mwese ntabwo ngo mwana wanje ujya ntiwarunzi ndagukunda niwowe warampebeye ndagukunda. Haleluya mukarira mwese. Amen. Yosefu acarabatwara mu cumba kujya kuntu byagenze acarabagaburira bashobora guhana mu nda bararyohewe na bijya bose baragwana mu nda baramusaba imbabazi hanyuma barababarira arabaharira hanyuma arabaremesha ati mugende munzanire papa bashobora genda baramuzana bamaze kumuzana Yosefu Yakobo ngo abonye Yosefu baragwana mu nda ngo yamubajije ngo aho ni wewe Yosefu naho notagomba gapfa. Haleluya. Umutima wacu uranezerewe umutima wanje uriruwe warakoze guterana mwana naho ntari nshisonzesha warakoze kundamira wonera gafura abantu. Yesu ashimwe. Ico bagomba kuvuga ni iki kintu abona ingene Yakobo yabaratse mu bisanzwe ubushobozi bw'urya muryango bwari mu bushobozi bwo kuraga bwa Yosefu bwa Yakobo kuko Yakobo niwe yabaratse agenda yatura iby'imbaraga ku muryango umwe murabibona kandi ibintu yabatuyeko nabugingo n'ubu byarababayeko byatuye kuri Yuda. Inkoni yo kuganza ntizova ku mutwe wa Yuda nyene inkoni y'intahe yo kuganza ntizova kuri Yuda nyene yataraza ariwe Yesu asha niwe azoyimwaka niwe amahanga yose azokumvira Lewi wewe uhora ndozo umugabane wawe uraziko Lewi yabaye umuherezi Isaka aramuvuga ko bashera batura ko iby'indimo abandi batura byo kuba ku kiyaga ngira rero niho bavuye ko ba Petero abarovyi uriko uravyumva arabatura ko ibintu byose Yosefu aramwatura ko bose arabatura ko ibintu bikomakomeye abandi arabatura ko guca imanza hanyuma abagaza arabatura ko byo kuba abagenerale abantu bakomakomeye mu gisirikare byose arabipanga neza acavuga ngo ndazi ko Uhoraho atazobura kubagendera. Haleluya. Kandi nanje ndabahujije ikiziga cyari ntuze kugira mu Egiputa burya Imana yari yavuze ndavyibutse. Haleluya. Ndavyibutse none narabyibagiye Imana yari yarambariye kwigongo cikanani ari canje none rero muzogwirira ino mu bihaga rikomeye mugaba impera n'imperuka Imana izobakura izobatwara asiga babariye Imana yo mwijuru yahise ni jambo rero byasigura ngo kuri Yakobo ngo aba Yakobo bazoburiro. Yesu
rurumba ugaruka niko twimbereye muraza kuraba muze kuraba ko ari umukozi w'Imana aguruka mugatwe utadufashe nibiguma turabitaha kubera twe turi imbeya. Haleluya. Yesu ashimwe. Byasigura ngo umwana na se bazopaka gusumwe azoba ari umuriro w'ikirengerenge. Yesu ashimwe. Hanyuma abana byaye nabo bazorumba raba. Haleluya. Niyo mpamvu umutama yivuga ati haleluya, uyu ngaba yahetakiwe bwanyu ibyo ndagize ni moyo kubera jewe ndi Yosefu ndabo kwande nduwo kwa Yosefu twebwe nuruki nubeya. Kandi byasigura ngo aba Yosefu, byasigura ngo abakiri bato bahura n'ibintu bikomakomeye bifise inkomezi nyinshi. Yafashe bisaba kugira ngo umuntu abineshe yake urubeya. Yafashimwe. Hari abantu b'urwaruka bagomba kwigira bataba bose ikicishe nk'igikecuru kandi ari umukobwa. Bose bamubike nk'ikizehe kandi mu mwaka w'imyaka 18 ari umuhungu w'imyaka 18. Wewe isezerano ry'iwacu ni ukwaka urubeya rw'iki? Yesu ashimwe. Ndabaza n'urwaruka usanga umuntu yaratezetse no gutabuka badatambuka nk'umuntu avuye ku mahanga kuko ari abantu bavuye gupagasa iyo hakurya usanga umuntu azagenda uko. Hari abantu mw'ishengero Shetani yahinduriye baza basigaye bagenda nk'abantu bavuye gupagasa kuri Bitabi Tanzania. Usanga n'imigongo zimeze gutya amaraso yanjye wowe udateye isoni. Aba Yosefu bazoba imbere z'iki? Ugwaruka niho muri. Aba Yosefu bazoba iki? Imbere z'iki? Z'iki? Pardon. Haleluya. Bazoba imbere z'iki? Iki gikorane ngomba Yesu atudomeke. Ibintu ndakuza nk'emuye mu byiyumviro toka ngo hayati ngo amaze ngo hariyo. Ya mwizina Yesu. Haleluya. Ngo amaze ngo hanahora mvuga make ngo ambakadisha ukarishe byani. Yesu ashimwe. Aba Yosefu bazoba iki? Ngomba ko abantu b'urwaruka Imana itugira iki? Haleluya. Yewe yabigenda umusore ntubibona genda urwaruka nagiceka munsi y'umusaraba muhavugishwa. Yesu ashimwe. None umutama none none sidurubeya none situpaka none. Haleluya. Hari abantu batora mu gurupe abari mu gurupe bashimana isoko jahiyo babishemo niko natonde kutonde kibikiwe vugishwa. Haleluya. Wango ndiko ndihangira mu tumbe yarazimye. Haleluya. Yesu ashimwe. Bashe ikintu cyo mudapaka kirakamba kure. Guverinoma ikintu bampedaredesha ngo cenhonda ngo nange kuvugishwa sinemera. Haleluya. Mwizina Yesu. Nahariya ndavugishirizwa kandi nice nahariya kubavugishwa kubera nduwo cyane nduwo kwa Yosefu. Haleluya.
bati turavye urya muntu vyafashe. Haleluya. Baheza bati turavye urya muntu vyafashe. Ati turavye urya muntu ariko aridigatika. Ati turavye urya muntu we foferatasiyo abona ba Yakobo yifonga batamba bafise umuriro wo kuraba akarere. Haleluya. Hantu tuja tugasanga abashefu ntibagira mpemu, abadokorale ntibagira mpemu yabo mwita bakontagita. Hanyuma duhamagara abaza gufukama ngo dusabe umuriro ukaduha ngo mwizina rya Yesu ngo mpemu yera. Fukama mu bandi. Wawe udagusengera abandi muri shefu udafise fukama mande wake. Haleluya. Udotondekera iwanyu rabaito. Haleluya. Abayakobo bazoba umuriro. Niyo mpamvu ubutama ubuntu bw'ubujenejene nibwo bukunda guca imanza ngo abatama ntibaka. Yesu adufashe. Abayakobo ni iziko, ni kibengebenge. Aha ni kibengebenge ntukoma shirayo amano niho ubibona. Yesu ashimwe. Shirayo intoke niho ndiwumva. Haleluya. Muga wewe ntabwo intoke uteza kurata turegira gute tukabibona uteza kubura umenye. Yesu ashimwe. Ibintu vy'urujandajanda rero umuntu aguma araba ko asohotse neza ageze gusaba umuriro akaguma asenga aguma araba ko apanze ko ikarubati itahengamye. Aha yasaba mwemu yera akaguma ari umubose. Umva abantu mu gusaba mwemu yera aguma ari umubose ngo mwizina rya Yesu ngumana mwemu yera. Abantu b'ababose bambe ngo Yesu ngo mwemu yera. Wego. Abantu b'ababose mwizina harigeze kwa kumurigishira abantu b'abagabo ugasanga bagiye batambaye ibirato babitaye hari imbere batazi n'uwabitoye. Haleluya. Mugabo wagize gute basi ngomba ko twakarere uyu mwami kandi je Yesu yabinyemereye kandi Yesu yabinyemereye kandi ntituyirike. Yesu ashimwe. Umva ndababarire twebwe duseza kwaka duteza kugira gute kwaka mwizina rya Yesu. Wese atanu wavuyemo abayose ateza kwaka. Haleluya. Kandi ibyo bamarayika Imana ibyo nabikuye mu nzira ndavuga ngo abamarayika bo byaheze abo baranyika. Haleluya. Abamarayika baranyika, abamarayika baraguruka. Musome birangorota kijujura baramutara bamutanga hariya ku musozi kubera n'abantu banyika no bagukoze kuranyika baguteye batuba hariya hakurya kuri pakiye. Yesu ahimwe. Ko n'abantu banyika bakora ibintu byo mu mamaji. Yesu ashimwe. Mwarikize abantu nabo yarabicira urubanza bavuga ngo abantu abasatsi b'Imana ibahindura umuriro ugira gute. Haleluya. Totakita. Yego. Haleluya. Kwenye mpamvu ntidusenga ibisabisho by'ibihondano tokotayo. Haleluya. Dusenga ibintu by'umwuka hayometa. Haleluya. Ishenga ry'Imana risenga umurozi bukamukorokana. Hariho muri iyo miti bwakorokanye bati buragukorokanye haragukorokanye kandi umuvyeyi ngwengo kari bakosi kwanda toyaye mu bakupuyemo tukabona. Haleluya. Azobahindura umuriro ugira gute? Azobahindura imbeya
amen. Bisigura ngo imbeya ikigize amanyama utabwo. Haleluya. Umubiri ugize amanyama ugira gute? Utabwo. Murubeya popa ramba. Haleluya. Ubwibone butu ugira gute? Utabwo. Wawuriko burara. Ngo Paulo yarasenye inkwi acanye umuriro ukaka inzoka ishivamwo ndakurya. Paulo nawe ati ndaguturira. Haleluya. Amena. Inzoka kitagira gute? Ndakurya. Birivuga ngo yarasemuye n'amenyo irahera ku matwi. Iraneneka. Yakabona bati uruya rw'umuriro ruko rugira gute? Ndagira gute? Ndakudome uraka. Bacangwa arakunkumura ati izina ryawe. Na inzoka rero afise ibinure. Umuriro waciye wakana gose. Haleluya. Jasigura ngo iyo umuntu ari mu rubeya amageragezwa akaza amwigita imbere mu buryo bw'intebe yamukomeza rababa ngo tuboneke nk'abapfuye ariko turiho duhora turi bazima kubera ikike dutahe romomoto. Haleluya. Ikike dutamo twenhabi abantu bagoye barushe afise ibyaba mubwira ngo gere ngusome umwana musemariye mu 40. Twe dutahe rompeteka. Dutahe mekotorama rometeka dutayomezikaye dutabumuriro motoromomo. Haleluya. Ushaka nimuje dutahe wewe wamutahe kuvumuka wamutahe kameremere kadutahe robaido. Haleluya. Igicaniro c'umuriro giteza kutubamwo umuntu akagenda yingana otakiko haba haidone katora. Haleluya. Azoduhindura imbere ziki umuriro. Ibibazo byose ubona bihanze ishengero n'ukuzima k'umuriro ukaka byose tuzovyegeranya kuva ku cambere gushika ku canyuma tubibundehe tuzobicana mu muriro. Haleluya. Azobahindura imbeya abatabo baba n'umuriro gusa abo babona uko gukubisa n'intoki. Haleluya. Mugatwe kugwaruka n'imbeya ziki umuriro. Umaze kuja mu rusengero ukavayo utatse urahomba uguye manga. Haleluya. Dutunze abantu rero bagenda batekereje ntibaraga uri kurabara bose banutumarayika harara nubona raba nutumera nitwibikira mariya mugabo atamuriro nta kiri mu umunyabyaha. Mutuhendesha gutekereza ariko myose akatekereje ati yo jamwana mwiza kweli kumbe kajya kasama mu bwenge kagasaba mu bwenge byumviro gusa nubwo kuvuga kandi ngo kurwagira ngo ngo bashoka tekereje kumbe ubwonko bwarayaze. Haleluya. Ibahindura iki? Ibahindura imbeya z'umuriro. Yesu ashimwe. Haleluya. Iri jambo abayako batamba bacu iragije
umuherezi aze yama ucana bisigura ngo umuherezi wewe aguma kuri source principale. Haleluya. Natugwaruka abantu bakiri bato tugenda turarahura tugenda turi ivyakatsi. Amina. Tugenda turi ivyakatsi mugabatamu bogo gushaka gusa. Haleluya. Baba bashira mwimwe gusa. Oh amen. Baba bacana gusa bacana natwe niki nimbeya Imana bahetse hanyuma y'ibyo ndosuka mpemwe kubari n'umubiri bose abahungu n'abakobwa bazogira gute bazovugishwa abatama n'abatamakazi nabo abo Imana iza mw'ijoro. Haleluya. Abatama n'abatamakazi Imana iza ryari? Amen. Haleluya. 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 Abatama Imana iza ryari? Barahiriwe. Twese kurabo nukwaka tugahanura tugaca tuja kuryama rero twabaye intere Roberto Saito. Haleluya. Twese kurabo nta kwihangira uragira gute urata ukavuga ukagomba ugataha waheranye Romezo. Haleluya. Abantu baba bakumuriro tukabamiza amata utugumu twaheze tuti ntaco turyama hanyuma mutama nawe yagusengeye ashaza gushishikara asinziye. Haleluya. Yo haba batama turaka umuriro hanyuma nabo kadora batoye mikrofone ati hambavu y'ibyo mwibinde. Haleluya. Hambavu y'ibyo mugira ubwenge. Hambavu y'ibyo mugira amakenga. Twasuze umuriro mugabo ndamana muri gasanagenda ndumva ndaruhungu namusanga mu cyumba sisamba mena mugabo tabana bati hambavu y'ibyo raba. Haleluya. Kaka ngawagenda twadufise bene uwo muriro bene uwo mufaya. Amen. Tatuba abana n'umukobwa gusa amwe nukuri nasha nabamena umuraba neza kagenda nice. Abatama n'abati hamwe n'icyo mwirinde uburyo mugenda. Haleluya. Amen. Abatama badorotse niyo mpamvu ba Petero bagereranywa n'abasore Rabayido bagereranywa n'abasore bagereranywa n'abantu bakira bayabaga bavuye gusenda abadayimoni ati mutama yo ziruka twazikigiriyeko twavuga rimwe mutama n'abati mbonye Rabayido. Amen. Hariuri hano wewe tari zarasate navuze atarakovera bati inyama nazo twagizagusa ibikoko twagizagusa zimwe barazitekereye turabona tuzishira bati yo atibeba tuzosubirayo itaha. Yesu nawe mutama. Haleluya. Yari yagize inzozi Romeko Taito ni mutamoni iki ni inzozi nabonye Satani akorotse nk'umurado nenga mubonye wapi Yesu ariko turaka gusa Yesu atwibereye muri faya etadosh
haleluya. Kubw'ibyo haleluya, ntimunezerwe guhera ubugeni mushe mukara, ntimunezerwe nuko impwemu mbi zabumviye, ariko munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ubwo rukavugishijwe ntagomba kwihana, agomba kigenatse babibonye bose babibonye. Mugabo utamaze naho wavugishijwe suzuma mu mutima, haleluya. Bikaca bivangana n'ibya mutama n'ibyo kwaka, haleluya. Umuntu akakamenya sinavuye kuvuga ubutumwa muto n'umuntu. Ibyo rero ukundanye n'abajene gusa ntabyo umenya, ukumuduha umuntu ukacudumira mu busambanyi, shitani acadumura ahubwo akacabogeza ko n'amababa, ukacuduma baca babyita kudumuka, ukacudumukirayo. Haleluya, amen. Mugatama bisigura ngo uhendere kuguruka ugarutse ku isi, haleluya. Ati wabonye kugarutse ku isi, wabonye kugarutse mu mubiri, bisigura ngo umuntu ari mu mubiri aracumura. Ego kumbe ateye, ego hariho umuntu ngo ndasubira kwihana ateye, haleluya, amen. Imana y'ijuru yahisakiza, hanyuma y'ibyo byose ukamenya ndumva kabiri, amen. Kandi Yesu agomba mbatiza muri bwe mwera n'umunsi, Yesu byagomba n'izuze kwe, amen. Tugomba dusenga Imana, amen. Abayakobo bazoba umuriro, abayosefu nabo bazoba imbaya z'umuriro, haleluya. Kandi abasavyi b'Imana tuzoba imbaya zaka umuriro. Ibintu uzakubwira umutware w'urugo utuma inkungugu wapi, banza wuzure ndi abayito, haraza kuri nefati wawe none ngwaye umuntu ategera nk'emuyera ngo ni wo mwemera none wo mwishura muri haleluya. Ntaco mfise ndabivuga ko mugabo uraba ukaja mw'ijambo ico rivuga. Iyo umuntu atavyara n'amazi nada ntashobora kugira gute kwigira mu bwami bw'Imana. None uwo murima rigafise ayimushira nagenda hakura n'ijambo genda ndamuhinda rega bisigura n'umuntu yabuze indaro. Rero urumva yabuze indaro ugomba umubwira neza ko mw'ijuru ntagira namba, aje gusaba indaro iwawe. Ntimuzotagewe muratage abantu bafise umutima mwiza. Haleluya, Imana ibahezagire mu vyaguruke. Ngomba dusenga Imana vyaguruke. Haleluya, ngomba turi midima y'amajana 350. Ngomba mpekaze, ejo twarafashe umwanya ukwiye wo kwihana, kandi n'ubu noma nongere mpekaze. Harabaje n'umunsi, hari abatabihejeje ejo, tugomba dusubire tubanze twihanira. Haleluya, mbonye shetani akoka ngiki, haleluya. Ariko muhumure, bahaye iki ubasha. Ubwo bubasha niko tugomba dusabe, ariko ngomba dusubire tubanze twatura ibyaha. Imana arabwiye ko abantu bafise ibitangurirwa mu mutima.
bagenda imitima imwe bitangurirwa kandi bari mu makorari. Abantu bafise ibyaha batatu. Ejo navuze kandi sukuvuga ngo nubwo mfise muri ino misi nubwo ngaha. Yesu ashimwe. Mbega ikintu cyose wakoze Imana arakibona. Hari abantu bamenyereye ngo tujye mukora tugwaruka ngo ni ngombwa tuvuye ko pinaje ngo tuvuge iki none we kuvugiye ntuzi ko ushaka ngo kwama. None we ntumba ko kure nkemwiye. Yesu ashimwe. Nanjye ndabona abantu bafashe igihe bashingira ibiti nabe nabe ibikorwa byose bakoze. Ukitahana ibyaha kweli ubimara n'iki ubitanguranye ku mwaka uza wowe uhombye. Haleluya. Wowe ugize gute wowe uhombye mu izina rya Yesu. Ndakwifuje gakiza ingo umuntu yakoze ibyaha ndamuhaye